nukuri mumfashe mundungikira amayinite ndabinginze umuntu ari impande y'amayinite ndungikira amayinite Emeline agomba anyiceye yemwe agomba anyiceye Emeline tarara agomba anyiceye nimundungikira amayinite basiya 20 yemwe we yemwe ndatabaza yemwe Emeline aje kuntora ku kazi agomba aje kunyica murazi ibyo yagiriye mama Darisi yemwe muze munabaritse ndapfuye Emeline agomba anyiceye Emeline agomba anyiceye namurisha amahera yewe mugabo yasinye amafaranga aje kungira ibyo yagize mama Darisi yobasha ndabingize munabaritse Emeline nanyicire muri Saudiya ndabasabye basha umuntu ari amanda y'amamega ndabinginze mungurira amamega ntibanyice ntagira n'utumega ndabinginze mungurira amamega amamahera murayatora kwa Divine ndabasabye zo guteranita nibiki ngo umuntu yitwa Emeline ari muri Saudiya ni Emeline koko ki uwo Emeline yicisha abantu ni Emeline akorana na Saudiya akorana n'igihugu ca Saudiya akorana n'ibiki bituma yicisha abantu bari muri hano muri groupe ndagomba tuganire kuri uyu muntu yicisha abantu ni kubera iki uwo Emeline mwebwe nta nimero za Emeline mufise niwe murundi wenyine ari mu gihugu ca Saudiya yoza aricisha abantu canke atera ubwoba abantu nkuko ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha je muvugana ni Daniel Mugisha nyene ishene cyanye urubuga rwa YouTube ni urubuga rufasha cyane gutabariza abamama abigeme n'abandi baba bari muri bihugu by'abarabu kuko bakunda guhura n'ingorane nyinshi cyane harimo no kubakibura muri ibi na biriya nkivyuka rero nsanze ubutumwa butabaza nk'ugurura imashini hanyuma nsanga nabungikiwe na bamwe mu bankurikira mu by'ukuri wabunurikiye sindamuzi mugabo ni uri muri Arabia Saudite nabakunze gukurikirana ibibabako hanyuma rero murumva ubutumwa n'ubutabaza bavuga yuko hariho umudarara yitwa Emeline yabagomba kugirira nabi uyu wundi murundi kazi zo guteranita nibiki umurundi kazi yitwa Anita hanyuma yatabaje arongeka buno butumwa muri group avuga yuko Emeline ngo bagiye kumutora ku kazi kugira ngo bamugirire nabi kandi akavuga yuko Emeline atari wa mbere bagiriye nabi kubera ko no yitwa mama Darcy nawe nyene ngo yamugiriye nabi ntawuzi ko yamwishe ntawuzi ko yamufatishije ntawuzi ko ikibi yamugiriye ntiyabisobanuye neza twebwe rero ntitwashoboye kuronka buryo turonka contact ya Emeline ngo tumubaze ariko turacamurondera nitwaza kuronka nimero yiwe turaza kumubaza bino bintu nawe mu badukurikira nimba uzi kuntu twomuronka Emeline muduha nimero yiwe ya WhatsApp tukamuhamagara je nimero yanje ibiri ngaho abona murayibona hafi ku ma video ya yose nkora haba hariko nimero yanje ni kuvuga nta muntu yondondera rero ngo ambure bino bintu mvise ikintu mbano bivuga ko mu by'ukuri bino bintu si ibintu byiza kuko abarundi kazi bose bagiye muri Arabia Saudite bagiye kurondera ubuzima bose barahangayitse bahangayikishwa no gutunga imiryango yabo ikintu bita rero esprit d'équipe ni gukundana kuba bamwe kugira umugumwe nk'aha abarundi kazi bagiye kurondera babwirizwa kuba umwe bakagira urukundo aho kugira umutima nk'uyu nimba rero bigiraho Emeline yashobora kwiyumvira kugirira nabi uyu mugenzi wiwe Anita ntawuzi ico vyavuyeko uko biri kose si vyiza hari ushobora gusanga hari ingorane zikunda kuba hagati y'abadarara n'aba bakobwa baratorokesheje ugasanga babakuye mu kazi kugira ngo babahe amafaranga hariho abayabaha hariho n'abatayabaha hariho abaheranira mu by'ukuri kandi ugasanga abadarara barababaye mugabo ikintu ngomba guhagarara ko ni giki sindamenya byinshi mugabo niyo byoba biruko kugiranira nabi nta nyungu birimo hariho izindi steps bashobora gucako kugira ngo bishuzanye neza
batarinze kugirirana nabi. Hano rero sinzi ikiba kiri hagati y'aba bantu babiri, mugabo ikintu bakunda gupfa, igituma mvuze ibi nuko bakunda gupfa amafaranga, vyo ndabizi. Ivyo je maze kubona, maze kumva, maze kuvuga nako n'aba batandukanye, ni ibi bigaruka mu bijanye no gupfa amafaranga baba barahanye igihe bumvikana gutorokeshanya, hanyuma ntibayahane. Hari n'ibindi usanga ari ivyo kumena amabanga y'ubuzima babayemo, navyo ugasanga bariko barabipfa, ugasanga hariho abafise inguvu bariko barashaka kugira ngo bihore ababashize hanze. Hano nshatse kuvuga nk'ibi vyo gukora uburaya, arabo usanga bake, si bose, muze murantunga, gusa ndavuga uko biri, murabizi namwe ko biriho. Hariho abavuga yuko baba bamenaniye amabanga nk'indaya dufate, hanyuma ukabivuga ukamurega ko ari indaya, ashobora kamufata amajwi akavideo, abo usanga no kwicana bicana. Kandi bino rero ntibiba mu Barundi gusa, nama numva n'Abakenya n'Abaganda babikora. Mugabo rero twereka turabi wacu, uyu si umuco mwiza w'Abarundi. Iyo habaye kutumvikana, hari ukuntu ibintu bigenda. Hariho ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite, bashobora guhamagara umu ambasaderi canke akabafasha, hanyuma bakabagira inama, bakabumvikanisha ata nkumbi rinze kugwa. Ndaza kugaruka mu kiganiro nitwagira ivyo tumenya, ariko mu by'ukuri numvise ntovyigumizamwo. Umuntu yomenya umwe muri abo bariko baratabaza canke uwo baza amakuru neza, iyo nyandikira kuri ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 358 plus 358 46 58 31 314. Jewe nije ndayitaba, ni iwanje, nitwa Daniel Mugisha, abatari bakeya turazinanye. Uwogira amakuru agira yoba agomba kudusangiza kuri bino bintu, iyo duhamagara mu by'ukuri, hanyuma tugaheza natwe tukaraba ko twofasha uko dushoboye. Mugabo tukumva ko Abarundi biwacu iyo babayeho neza canke babayeho bumvikana. Murakoze rero, ndabashimiye, mugire ibihe vyiza. Nimumfashe mwemerine nanyize nukuri, mumfashe mundungikira amayinite, ndabinginze umuntu ari impande y'amayinite ndungikira amayinite. Emerine agomba anyizeye, yemwe agomba anyizeye, Emerine tarara agomba anyizeye, nimundungikira amayinite basi ya 20, yemwe we, yemwe ndatabaza, yemwe Emerine aje kuntora ku kazi, agomba aje kunyica. Murazi ivyo yagiriye Mama Darisi, yemwe muze munabarize, ndapfuye. Emerine agomba anyizeye, Emerine agomba anyizeye, namurisha amahera yewe, mugabo yasinye amafaranga aje kungira ivyo yagize Mama Darisi. Yobasha, ndabingize munabarize, Emerine nanyicire muri Saudiya, ndabasavye. Basha umuntu ari amanda y'amamega, ndabinginze mungurira amamega, ntibanyice nagira n'utumega, ndabinginze mungurira amamega, amamahera murayatora kwa Divine, ndabasavye. Nze guteranita ni biki? Uwo muntu yitwa Emerine ari muri Saudiya, ni Emerine koko ki? Uwo Emerine yicisha abantu, ni Emerine akorana na Saudiya, akorana n'igihugu ca Saudiya, akorana n'ibiki bituma yicisha abantu. Bari muri hano muri groupe, ndagomba tuganire kuri uyu muntu yicisha abantu, ni kubera iki uwo Emerine? Mwebwe nta nimero za Emerine mufise? Niwe Murundi wenyine ari mu gihugu ca Saudiya yoza aricisha abantu canke atera ubwoba abantu nkuko?